Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imbonesha kure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatogojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kwigenekerezo rya 5 ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2025. Abasirikare babiri b'igihugu cy'u Burundi bafite ipeti rya koloneli bafatiwe mu mujyi wa Goma n'inyeshyamba za M23. Ndasubiramwo, abakoloneli babiri b'igihugu cy'u Burundi bafatiwe mu mujyi wa Goma. Inyeshyamba za M23 zabacakiye. Ni mu bikorwa bikomeye cyane byo gusaka umujyi wa Goma, byo guhiga FARDC ndetse n'abazarendo binyegeje muri uyu mujyi wa Goma. Mu bikorwa bikomeye cyane byo gusaka umujyi wa Goma, abarwanyi ba M23 bacakiye abasirikare babiri bafite ipeta rya koloneli b'igihugu cy'u Burundi. Amakuru yizewe aremeza ko bano basirikare bari binyegeje mu mazu yo mu mujyi wa Goma. Ubwo umujyi wa Goma wafatwaga, bano basirikare babuze uko bahunga maze binyegeza mu mazu mu mujyi wa Goma. Ubu rero M23 yamaze kubacakira. Ba koloneli babiri b'igihugu cy'u Burundi bacakiriwe mu mujyi wa Goma, M23 irabafite. Ayandi makuru kandi arimo gutangazwa n'ibimenyesha makuru byo mu Rwanda. Amakuru kandi arimo kwemezwa n'amasoko yacu mu mujyi wa Goma aremeza ko General Omega w'inyeshyamba za FDLR nawe M23 yamucakiye. Ndasubiramwo, hari amakuru yemeza yuko inyeshyamba za M23 zacakiye General Omega w'inyeshyamba za FDLR. Uyu nguyu niwe muyobozi mukuru w'inyeshyamba za FDLR. Amakuru avuga yuko ubwo imirwano yari ikomeye cyane muri Nyiragongo, abarwanyi ba M23 barashe General Omega agakomereka mu buryo bukomeye. General Omega rero FDLR ndetse n'abasirikare ba FARDC baramuhungishije maze bajya kumuvuza mu mujyi wa Goma. Amakuru atugeraho aremeza yuko M23 muri iyi minsi ishize yamufatiye mu mujyi wa Goma aho yari arimo kwivuza mu bitaro muri uyu mujyi wa Goma. Aya makuru kandi agakomeza avuga yuko za FDLR nyinshi cyane ndetse n'abasirikare b'u Burundi nabo bafatiwe mu bitaro mu mujyi wa Goma aho bari barimo kwivuza barihinduye abasivile. Iyindi nkuru ikomeye cyane irimo kuvugwa mu mujyi wa Goma nuko abarwanyi ba M23 bacakiye meya w'umujyi wa Goma. Umuyobozi w'umujyi wa Goma wari uburongoye mbere yuko M23 iwucakira. Amakuru yizewe aremeza neza ko ubungubu intare za Sarambwe zamaze kumucakira. Komiseri Superieur Principal Faustin Kamanda Kapendi wari urongoye umujyi wa Goma, amakuru aremeza yuko ari mu minwe y'intare za Sarambwe. Amakuru dufite aravuga yuko uyu mugabo bamusanze mu mazu yo mu mujyi wa Goma yari yihishe yabuze uko ahunga. Ubwo M23 yigaruriraga umujyi wa Goma, bamwe mu basirikare bakomeye ba Kongo babuze ubuhungiro, ndetse amakuru akavuga yuko benshi bakinyegeje muri uyu mujyi wa Goma mu gihe abandi bagiye kwihisha muri MONUSCO ndetse na SADC. Muri aya makuru yacu kandi turababwira ko abajenerali bagera kuri babiri b'igisirikare cya Kongo bakinyegeje mu kigo cya MONUSCO mu mujyi wa Goma. Bari kumwe n'abandi basirikare bakuru b'igisirikare cya Kongo barimo Lieutenant Colonel Njike Kayiko Guillaume wavugiraga igisirikare cya FARDC. Lieutenant Colonel Njike Kayiko Guillaume, amakuru dufite aremeza neza ko yahungiye mu kigo cya MONUSCO mu mujyi wa Goma. Nawe yabuze uko ahunga ngo ave muri uyu mujyi wa Goma ubwo abarwanyi ba M23 bari bamaze kuwucakira. Ibihangange byinshi cyane rero biri mu mujyi wa Goma.
M23 irimo kugenda ibicakira gahoro gahoro. Amakuru aravuga yuko abahungiye muri MONUSCO nabo bari hagati y'urupfu n'umupfumu, ngo ntago bazabona uko basohoka muri MONUSCO kuko imodoka yose isotse muri MONUSCO intare za Sarambwe zirayisaka. Ntabwo rero generali cyangwa se koloneli w'igisirikare cya Kongo yava muri MONUSCO M23 itamucakiye. Ni ibyago bikomeye cyane ku gisirikare cya Kongo. Igisirikare cy'u Burundi cyo kirimo kurirayo kwarika. Ba koloneli babiri b'igisirikare cy'u Burundi bacakiriwe mu mujyi wa Goma, ndetse amakuru aremeza yuko bari kumwe n'abandi basirikare benshi b'igihugu cy'u Burundi. Aya makuru yacu rero tugiye kubigaruka ko byose. Niba utarafyonda subscribe, aka ni akaryo keza ko kubikora kugira ngo uzajye uronka amakuru yacu umwanya ku mwanya. Nshuti banywanyi bacu ndetse namwe mukurikirana ibiganiro bya Iyakure Official, sangwa kaze muri aya makuru yacu. Nkuko nari mpejeje kubibabwira mu mfunyapfunyo, abarwanyi ba M23 bacakiye ba koloneli babiri b'igisirikare cy'u Burundi. Bano ba koloneli b'u Burundi bafatiwe mu mujyi wa Goma. Amakuru yizewe aremeza yuko ubwo inyeshyamba za M23 zigaruriraga umujyi wa Goma, bano basirikare b'u Burundi babuze uko bava muri Goma ngo bahunge. Amakuru kandi akavuga yuko babuze uko bahungira muri MONUSCO kuko imihanda yose M23 yari yamaze kuyicakira. Amakuru rero akemeza ko abasirikare b'u Burundi bahisemo kujya kwinyegeza mu mazu yo mu mujyi wa Goma. Hashize iminsi M23 itangije ibikorwa bikomeye cyane byo gusaka umujyi wa Goma. Inzu zose ziri mu mujyi wa Goma zirimo gusakwa. Muri ibi bikorwa byo gusaka umujyi wa Goma, M23 yacakiye abasirikare benshi ba Kongo. M23 yacakiye abazarendo benshi, ndetse amakuru aremeza yuko hari abasirikare b'u Burundi barenga 50 bafatiwe muri uyu mujyi wa Goma. Muri bano basirikare b'u Burundi rero harimo bano basirikare babiri bakomeye. Ba koloneli babiri b'igihugu cy'u Burundi bafatiwe mu mujyi wa Goma, ndetse amakuru yizewe aremeza ko bari bafite inkoho zabo. Bari binyegeje mu mazu y'abaturage mu mujyi wa Goma, ndetse bakoreshaga abaturage kugira ngo babagaburire mu nyubako zabo. Amakuru yizewe arimo kutugeraho avuye mu mujyi wa Goma aravuga ko hari abasirikare b'u Burundi bavanyemo imyenda y'igisirikare, bavanyemo impuzu zabo maze bihindura abasivile. Ubu ngubu bakaba binyegeje irya nino mu bice by'umujyi wa Goma. Bano basirikare babonye ibintu bibakomeranye cyane, babura inzira zo guhunga maze bavanamo imyenda ya gisirikare. Aya ni amakuru yizewe duhabwa n'amasoko yacu mu mujyi wa Goma. Amakuru kandi arimo kutugeraho akavuga yuko M23 ikomeje ibikorwa byo gusaka inyubako zose mu mujyi wa Goma, ndetse n'abakekwaho kuba abasirikare b'u Burundi bose barimo gutabwa mu mvuto. Ntabwo rero ibintu byoroshye ku gisirikare cy'u Burundi. Ni ikindi gisebo gikomeye cyane kuri Generali Evariste Ndayishimiye wohereje abasirikare muri Kongo. Generali Neva yagiye avuga kenshi ko nta basirikare bafatiwe ku rugamba. None ubu ngubu M23 yabacakiriye mu mujyi wa Goma. Amakuru dufite nuko M23 irimo gutegura igikorwa cyo kuberekana imbere y'abamenyesha makuru. Bano basirikare b'u Burundi bacakiriwe mu mujyi wa Goma baje bakurikira abandi basirikare benshi bafatiwe ku rugamba. Igihugu cy'u Burundi cyagiye gihakana yuko nta musirikare wacyo M23 yafashe matekwa. Gusa amakuru dufite nuko abasirikare barenga 200 bari muri Rucuru bafashwe matekwa, abandi barenga 300 M23 yabafatiye ku kirwa cy'Ijwi. Ayandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa mu buseruko bwa Kongo nuko abarwanyi ba M23 bacakiye General Omega w'inyeshyamba za FDLR. Ndasubiramwo,
Abarwanyi ba M23 bacakiye General Omega w'inyeshyamba za FDLR. Amakuru yizewe arimo kutugeraho avuye mu mujyi wa Goma. Amakuru kandi yatangiye gutangazwa n'ibimenyesha amakuru byo mu Rwanda aremeza ko M23 yacakiye General Pacifique Ntawunguka batazira General Omega. Uyu mugabo niwe urongoye inyeshyamba za FDLR. Amakuru avuga yuko ubwo imirwano yari ikomeye cyane muri Nyiragongo, abarwanyi ba M23 bamurashe agakomereka. Abasirikare ba Kongo ndetse n'inyeshyamba za FDLR baramwirukankanye maze bajya kumuvuza mu mujyi wa Goma. Amakuru twamaze kumenya kandi arimo kwemezwa n'amasoko yacu aravuga yuko General Omega yajyanywe mu bitaro mu mujyi wa Goma. Inyeshyamba za M23 rero muri iyi minsi ishize zamucakiriye mu bitaro mu mujyi wa Goma. Amakuru avuga yuko bamufatanye n'izindi nyeshyamba nyinshi za FDLR zari zinyegeje mu bitaro mu mujyi wa Goma, ndetse abandi bakaba bari barakomeretse. Mu minsi ishize M23 yakoze operasiyo ikomeye cyane yo gucakira FDLR. Abasirikare b'u Burundi ndetse n'abazarendo bari binyegeje irya nino mu bitaro mu mujyi wa Goma. Mwabonye ko ubutegetsi bwa Kongo bwahise busohora itangazo bavuga yuko M23 irimo gushimuta abarwayi. Ntabwo bari abarwayi rwose. Amakuru twamenye nuko bari abasirikare ba FDLR, abandi ari abasirikare ba FARDC, abandi ari abasirikare b'u Burundi. Muri bano basirikare bacakiriwe mu mujyi wa Goma, amakuru dufite nuko harimo General Omega w'inyeshyamba za FDLR. Bamucakiriye mu bitaro mu mujyi wa Goma. Muri iyi minsi ishize mwabonye igisirikare cya Kongo kirimo guteza ubwega kivuga yuko abarwanyi ba M23 barimo gushimuta abarwayi mu bitaro mu mujyi wa Goma. Mwabonye umuryango w'abibumbye nawo uvuga yuko M23 irimo gushimuta abarwayi mu mujyi wa Goma. Ntabwo bari abarwayi ahubwo ni operasiyo ikomeye cyane yari igamije gucakira abasirikare ba Kongo bari binyegeje irya nino mu bitaro mu mujyi wa Goma. Amakuru yizewe akavuga yuko General Omega nawe bamucakiriye muri bariya basirikare ba FDLR bari binyegeje mu bitaro mu mujyi wa Goma. Intare za Sarambwe rero zamaze gucakira General Omega. General Omega aje akurikira General Gakwerere nawe wacakiwe n'abarwanyi ba M23. Biragaragara yuko abarwanyi ba FDLR M23 ibamereye nabi. Abayobozi bakuru ba FDLR barimo gucakirwa, ndetse amakuru aravuga yuko uyu mugabo M23 ishobora kumushyikiriza igihugu cy'u Rwanda muri iyi minsi ya vuba cyane. Iyindi nkuru ikomeye cyane irimo kuvugwa mu mujyi wa Goma nuko abarwanyi ba M23 bacakiye meya w'umujyi wa Goma. Wari urongoye umujyi wa Goma, intare za Sarambwe zamaze kumucakira. Komiseri Superieur Principal Faustin Kamanda Kapendi wari urongoye umujyi wa Goma. Amakuru aravuga yuko intare za Sarambwe zamaze kumucakira. Bamusanze yihishe mu mazu mu mujyi wa Goma. Amakuru akavuga yuko yafatanywe n'abandi bapolisi ndetse n'abasirikare ba FARDC. Uyu mugabo ukomeye cyane muri Kongo yari arongoye umujyi wa Goma. Amakuru avuga yuko yabuze ubuhungiro. Ubwo M23 yinjiraga mu mujyi wa Goma, uyu mugabo yabuze uko yerekeza muri Monisco. Imihanda yose bari bamaze kuyifata, ndetse amakuru akavuga yuko yashatse kunyura mu kiyaga cya Kivu ariko agasanga amazi y'Ikivu bamaze kuyafunga. Uyu mugabo rero yihisha mu mazu mu mujyi wa Goma. Intare za Sarambwe zamaze kumucakira, ndetse amakuru akemeza yuko muri iyi minsi iri imbere nawe bazamwerekana imbere y'abamenyesha makuru.
Muri iyi minsi inyeshyamba za M23 zirimo gusukura umujyi wa Goma, barimo gucakira ibihangange byinshi cyane mu gisirikare cya Kongo ndetse no mu gipolisi cya FARDC. Amakuru aravuga yuko hari abasirikare benshi ba Kongo barimo gucakirirwa muri uyu mujyi wa Goma. Komiseri Superieur Principal Faustin Kamanda Kapendi nawe n'umwe muri bano basirikare bafatiwe mu mujyi wa Goma. Iyi ngiyi rero ngo yaba ari turufu ikomeye cyane abarwanyi ba M23 bacakiriye mu mujyi wa Goma. Uyu mugabo Komiseri Superieur Principal Faustin Kamanda Kapendi yari yumvikanye avuga yuko M23 rwose itazinjira mu mujyi wa Goma. Yarakunze kuvuga yuko igisirikare ndetse n'igipolisi bazakora ibishoboka byose bakabuza M23 kwinjira muri uyu mujyi wa Goma. None dore M23 imucakiriye mu mujyi wa Goma, arimo kubundabunda yihisha mu mazu y'abaturage. Amakuru rero akavuga yuko M23 ikomeje ibikorwa byabo byo gusaka uyu mujyi wa Goma, ndetse ko bari buze gucakiriramo abandi basirikare benshi. Ayandi makuru kandi arimo kutugeraho aravuga yuko abajenerali babiri ba FARDC bahungiye muri MONUSCO. Hari kandi Lieutenant Colonel Njike Kayiko Guillaume w'igisirikare cya Kongo wari umuvugizi wa guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru aremeza yuko nawe yinyegeje muri MONUSCO mu mujyi wa Goma. Aba bose rero ngo nta kabuza M23 irabategereje, ntabwo bashobora gusohoka muri MONUSCO. M23 isaka umuntu wese usohotse muri MONUSCO, imodoka yose ivuye muri MONUSCO barayisaka, ndetse M23 itegereje kuzabacakira bavuye muri MONUSCO. Intambara irimo kubera mu buseruko bwa Kongo irimo guhindura isura. Ibintu birimo kurushaho kudogera mu buseruko bwa Kongo, ndetse hari ibyago ko intambara ikomeye cyane yabigiye kwadukira akarere k'ibiyaga binini. Abasirikare ba Kongo bakomeje kugera mu gihugu cy'u Burundi. Abasirikare ba Afurika y'Epfo nabo bakomeje kugera mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru yizewe aremeza yuko Bwana Jean-Pierre Bemba wahoze ari minisitiri w'ingabo muri Kongo yamaze kugera mu gihugu cy'u Burundi, ndetse akavuga yuko agiye gutegura urugamba rukomeye cyane mu karere k'ibiyaga binini. Bwana Jean-Pierre Bemba yamanukanye n'abakomando b'igihugu cya Kongo bageze ku 3,000. Amakuru rero akemeza yuko bamaze kugera i Bujumbura, kandi ngo biteguye gutangiza urugamba rwo gukubita M23, ndetse yemwe baravuga yuko ngo biteguye no guhangana n'igihugu cy'u Rwanda, bavuga yuko aricyo gifasha M23. Bwana Jean-Pierre Bemba ubungubu ni minisitiri w'ubwikorezi muri Kongo, yahoze ari inyeshyamba ndetse yegeze no kuba minisitiri w'ingabo ku butegetsi bwa Tshisekedi. Amakuru rero akemeza yuko ari we ugiye kurongora iyi mirwano, ndetse ngo akaba arimo gutegura neza urugamba rwo gutsinda M23. Ku munsi w'ejo mu masaha y'ijoro, amakuru yizewe yamaze kumenyekana aremeza ko indege 3 z'igisirikare cya FARDC zageze mu gihugu cy'u Burundi. Ndasubiramwo, indege 3 z'indwanyi z'igisirikare cya FARDC zaguye ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Ni indege zavuye muri Kongo ziza mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru aremeza neza ko izi ndege ngo zije gufasha igisirikare cy'u Burundi ndetse n'abakomando ba FARDC bari mu gihugu cy'u Burundi gutangiza ibitero bikomeye cyane ku barwanyi ba M23, cyane cyane muri Kivu y'Amajyepfo. Ubungubu abarwanyi ba M23 barimo gukataza bigarurira ibice byinshi. Abarwanyi ba M23 bamaze gufata teritwari ya Mwenga, ndetse amakuru aremeza neza ko barimo gusatira agace ka Minembwe. Bwana Jean-Pierre Bemba wegeze kuba inyeshyamba muri Kongo, ubungubu akaba ari minisitiri w'ubwikorezi muri Kongo, niwe wageze mu gihugu cy'u Burundi, ndetse arimo kwigamba yuko agiye gutangiza ibitero bikomeye bigamije kwirukana M23 mu duce twose yamaze kwigarurira.
Bwana Jean Pierre Bemba yazanye n'abakomando babandi ubutegetsi bwa Kongo buvuga ko bahambaye, babandi biyita ibihunyira ndetse n'abiyita za Kagoma, bose bamaze kugera mu gihugu cy'u Burundi. Abakomando 3,000 kandi bafite intwaro zikomeye nibo ngo biteguye gutangiza ibitero bikomeye byo kwirukana M23 mu bice byose byegereye umupaka wa Kongo n'u Burundi. Bano bakomando kandi ngo biteguye kwisubiza umujyi wa Bukavu. Ubutegetsi bwa Kongo ngo burimo no gutegura ibitero bikomeye bigomba kwisubiza umujyi wa Goma vuba na bwangu. Mu minsi ishize Perezida Tshisekedi yabwiye abaministre ndetse amenyesha abaturage ba Kongo ko ibintu byose byamaze gutungana, ko bamaze gutegura ibitero bikomeye bigomba kwisubiza umujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Bukavu. Igihe rero ngo kirageze M23 bayicaneho umuriro. Amakuru yizewe arimo kutugeraho avuye mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko abakomando b'igisirikare cya Kongo ngo barimo kwitegura gukorana n'abakomando bavuye muri Afurika y'Epfo. Bano basirikare bavuye muri Afurika y'Epfo bamaze iminsi bari mu makambi ya gisirikare mu gihugu cy'u Burundi. Ubu ngubu rero ngo bagiye gufatanya n'ibihunyira ndetse na za Kagoma zavuye muri Kongo. Abangaba ni babakomando kabuhariwe baronse imyimenyerezo ikomeye maze ngo batangize ibitero bigamije guhumbahumba abarwanyi ba M23. Amakuru arimo kutugeraho aravuga ko Bwana Jean Pierre Bemba yasesekaye mu gihugu cy'u Burundi. Jean Pierre Bemba yaraye abonanye n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Amakuru yizewe aremeza yuko Jean Pierre Bemba yahuye na General Neva mu masaha y'ijoro kuri rigenekerezo rya 4 rishyira igenekerezo rya 5. Bwana Jean Pierre Bemba kandi yahuye na General Prime Niyongabo arongoye igisirikare cy'u Burundi. Bwana Jean Pierre Bemba yahuye n'abategetsi bakomeye mu gisirikare cy'u Burundi ngo bari barimo kurabira hamwe ingene bagomba gutangiza ibitero bikomeye bigamije guhumbahumba abarwanyi ba M23 ndetse no kwisubiza ibice byose izi nyeshyamba zirimo kugenzura. Mu yandi makuru kandi arimo kuvugwa kandi yamaze kumenyekana nuko Bwana Jean Pierre Bemba yazanye za briefcase zuzuye amadolari y'amanyamerika. Amakuru yizewe aremeza ko Bwana Jean Pierre Bemba yazanye amakese yuzuyemo amamiliyoni y'amadolari y'amanyamerika. Biravugwa yuko miliyoni zigeze kuri 5 z'amadolari y'amanyamerika Bwana Jean Pierre Bemba yaje ayatwaye mu ndege ngo yayazaniye ubutegetsi bwa Gitega kugira ngo bavugurure amasezerano y'imikoranire. Ubutegetsi bwa Gitega ngo bwemeye yuko ubutaka bw'u Burundi buzakoreshwa n'igisirikare cya FARDC mu kugaba ibitero kuri M23 ndetse ngo ubutegetsi bwa Gitega bwaba bwemeye ko ikibuga cy'indege cya Bujumbura kizakoreshwa n'abasirikare ba Kongo n'abafatanyabikorwa babo mu kugaba ibitero ku banzi ba Kongo. Ababanzi ba Kongo rero ubutegetsi bwa Kinshasa buvuga ko ari M23 ndetse n'igihugu cy'u Rwanda bashinja ko ari cyo gifasha zino nyeshyamba zirongogwe na General Makenga. Ubutegetsi bwa Gitega ngo bwemeye ko ikibuga cy'indege ndetse n'ubutaka bw'u Burundi buzakoreshwa mu kugaba ibitero kuri M23 ndetse ngo no guhangana n'igihugu cy'u Rwanda. Abihweza ivya politike barabona ko ibintu bigiye kuyangara mu karere k'ibiyaga binini. Abihweza ivya politike barabona ko intambara irimo kototera akarere. Amakuru arimo kutugeraho aravuga ko Uburundi na Kongo barimo gutegura intambara ndetse ko bakomeje imigambi yabo yo gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Interahamwe za FDLR zavuye muri Kongo ubungubu ziri mu Burundi zirimo kuronka imyimenyerezo ikomeye. Interahamwe ziri mu gisirikare cy'u Burundi. Interahamwe zirimo gukorana n'imbonerakure. Interahamwe zirimo guhabwa ibirwanisho bikomeye cyane ndetse ngo ubutegetsi bwa Gitega bwazemereye ko zizakoresha ubutaka bw'u Burundi mu gutera igihugu cy'u Rwanda. Ubutegetsi bwa Tshisekedi nabwo bumaze iminsi burimo gufasha FDLR. Izi nterahamwe zahawe ibikoresho bikomeye ndetse imigambi ya Tshisekedi ngo ni uguhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda.
u Rwanda rwabahaye gasopo inshuro nyinshi, ndetse u Rwanda rwavuze ko ruhangayikishijwe n'umutekano warwo. U Rwanda rwashyizeho ingamba zikomeye cyane z'ubwirinzi, ndetse u Rwanda ruvuga ko umuntu wese uzagerageza guhungabanya umutekano warwo azahura n'ibyago bikomeye cyane, ngo azahura n'akaga kandi azabona isomo rikomeye. Ubutegetsi bwa Gitega burimo gukorana na FARDC, ndetse ubutegetsi bwa Gitega bwongeye kwakira indege z'intambara. Ni mu gihe abarwanyi ba M23 nabo bamaze gutanga gasopo ku butegetsi bw'u Burundi. Mu ikete rikomeye cyane abarwanyi ba General Makenga bandikiye ubutegetsi bwa Gitega batanze gasopo ku gisirikare cy'u Burundi gikomeje kurasa muri Kongo. Abarwanyi ba M23 bibukije ubutegetsi bwa Gitega ko igihugu cya Kongo atari itongo ry'abarundi, ngo ntabwo rero igihugu cy'u Burundi cyemerewe kurasa muri Kongo. Ibingibi ngo nibikomeza abarwanyi ba M23 nabo ngo barafata izindi ngamba zikomeye. Hari amakuru avuga yuko M23 ishobora kurasa ku kibuga cy'indege cya Bujumbura cyangwa se ikarasa mu mujyi wa Bujumbura. Ubwoba rero bukomeje kwiyongera mu gisagara cya Bujumbura nyuma yaho abarwanyi ba M23 bigaruriye imisozi ya Uvira iteganye neza n'ikibuga cy'indege cya Bujumbura. Iyi misozi ya Uvira iri hejuru cyane ku buryo abarwanyi ba M23 barimo kureba neza igisagara cya Bujumbura. Iyi misozi ya Uvira ihanamiye neza umujyi wa Bujumbura. Ni ibintu byoroheye cyane abarwanyi ba M23 guhagarara mu misozi ya Uvira maze bakarasa i Bujumbura. Ubutegetsi bwa Gitega rero babuburiye babubwira yuko bugomba guhagarika ibikorwa by'ubushotoranyi ndetse no gukomeza kurasa M23 muri Kongo. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa nuko umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wamaze gusaba ubutegetsi bwa Kongo kuganira n'abarwanyi ba M23. Ambasaderi w'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi mu karere k'ibiyaga binini yasabye ubutegetsi bwa Tshisekedi kuganira n'abarwanyi ba M23. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi uravuga yuko ibiganiro bya politike ariyo nzira yonyine yo gukemura amakimbirane ari mu buseruko bwa Kongo. Uyu muryango w'ubumwe bw'Uburayi ariko urarengera ukongera gusaba igihugu cy'u Rwanda kuvana abasirikare barwo muri Kongo. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi uravuga ko ufite amakuru yizewe yemeza ko abasirikare b'u Rwanda bari muri Kongo. Uyu muryango w'ubumwe bw'Uburayi ugasaba yuko abasirikare b'u Rwanda bava muri Kongo vuba na bwangu. Ibingibi kandi ni nabyo bivugwa n'ibihugu by'Uburayi. Ibihugu nk'Ubudage, ibihugu nk'Ububirigi, ibihugu nk'Ubwongereza bimaze gufatira u Rwanda ibihano bivuga yuko abasirikare b'u Rwanda bari muri Kongo kandi ko bafasha M23. Ibi byanasubiwemo n'igihugu cya Canada, ndetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zigasaba yuko ngo abasirikare b'u Rwanda bava muri Kongo. Imirwano rero ikomeje kubica bigacika mu buseruko bwa Kongo, aho abarwanyi ba M23 bakomeje kwigarurira ibice byinshi muri Kivu y'Amajyepfo. Abarwanyi ba M23 bongeye gutanga gasopo kuri General Neva n'igisirikare cy'u Burundi. Abarwanyi ba M23 bamaze kumenyesha ubutegetsi bwa Gitega ko nibukomeza kubarasaho baza kubona yimbwa yaboneye ku mugezi. Ikete rikomeye cyane ryanditswe n'abarwanyi ba M23 barirungikiye ubutegetsi bwa Gitega. Muri rino kete harimo amagambo ateye ubwoba. Abarwanyi ba M23 baratanga gasopo ku butegetsi bw'u Burundi. Abarwanyi ba M23 baraburira General Neva n'igisirikare cy'u Burundi ko nibibeshya bakongera kubarasaho ku butaka bwa Kongo, igisirikare cy'u Burundi kiraza kubona yimbwa yaboneye ku mugezi. Muri aya makuru yacu rero turaza kurabira hamwe iby'iri kete abarwanyi ba M23 bamaze kurungikira ubutegetsi bwa Gitega barimo gutanga gasopo ikomeye cyane.
Muri aya makuru yacu kandi turaza kubabwira ko ubutegetsi bwa Kisekedi bwabuze ayo bucira n'ayo bumira. Ubutegetsi bwa Kisekedi buravuga ko Perezida Joseph Kabila wigeze kurongora igihugu cya Kongo nawe ngo afatanije n'abarwanyi ba M23. Ubutegetsi bwa Kongo buravuga ko Joseph Kabila ariwe arimo gufasha inyeshyamba za M23. Joseph Kabila nawe yavuze ko ubutegetsi bwa Kongo burimo gukora amakosa akomeye. Joseph Kabila yavuze ko intambara idashobora gukemura ibibazo bya Kongo, ariko ngo abategetsi ba Kongo ntabwo bashaka kumva. Ubutegetsi bwa Kongo bumaze iminsi burimo kwikanga ko Joseph Kabila yaba ari mu migambi yo gutembagaza ubutegetsi bwa Kisekedi. Muri aya makuru yacu rero ibi nabyo turaza kubigarukako. Muri aya makuru yacu kandi turaza kubabwira ko amamiliyoni menshi y'amadolari y'amanyamerika yaragenewe intambara muri Kongo yaburiwe irengero. Amakuru aravuga yuko miliyoni zirenga 80 z'amadolari y'amanyamerika zaburiwe irengero, bigakekwa ko Minisitiri w'Ingabo ndetse n'abajenerali muri Kongo bayashyize mu mifuko yabo. Amakuru arimo kutugeraho avuye Kinshasa aremeza ko mu kwezi kwa mbere ndetse n'ukwezi kwa kabiri k'uyu mwaka miliyoni zirenga 80 z'amadolari y'amanyamerika zari zigenewe gufasha igisirikare cya Kongo zaburiwe irengero. Amakuru akemeza rero ko abari bajejwe igisirikare aribo bayashyize mu mifuko yabo. Abasirikare ba Kongo bakomeje kuboroga irya nino bavuga yuko bamerewe nabi cyane, ndetse n'amafaranga yabo y'agahimbaza musyi cyangwa se agashirikabute batarimo kuyaronka. Biravugwa mu gihe rero amamiliyoni menshi y'amadolari y'amanyamerika arimo kuburirwa irengero, bikavugwa yuko Minisitiri w'Ingabo ndetse n'abajenerali barongoye igisirikare aribo barimo kunyegeza aya mamiliyoni y'amadolari y'amanyamerika. Ibi nabyo turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Niba utarafyonda subscribe rero aka ni akaryo keza ko kugira ngo ubikore. Reba munsi y'iyi video ahantu handitse ijambo subscribe canke sabone, maze ufyonde ko. Fyonda no ku kandi kantu kameze nk'agakengere kugira ngo uzajye uronka notification uko inkuru yacu izagisohoka. Ntujye kure rero, mu kanya gato cyane aya makuru yose mbabwiye mu mfunyapfunyo ndayabashikiriza idonido. Nshuti banywanyi bacu ndetse namwe mukurikirana ibiganiro bya Iyakure Official, sangwa kaze muri aya makuru yacu yo kuri rino genekerezo rya 5 ukwezi kwa 3. Nkuko nari mpeze kubibabwira mu mfunyapfunyo, abarwanyi ba M23 bamaze gutanga gasopo ku butegetsi bwa Gitega. Abarwanyi ba M23 bamaze kwandika ikete rikomeye cyane barungikiye General Evariste Ndayishimiye ndetse n'igisirikare cy'u Burundi. Muri rino kete rikomeye cyane ry'abarwanyi ba M23 baratanga gasopo ku gisirikare cy'u Burundi. Abarwanyi ba M23 barabwira General Neva ko agomba guhagarika ibikorwa by'ubushotoranyi ndetse no gukomeza kubarasaho akoresheje ubutaka bw'u Burundi. Abarwanyi ba M23 kandi baributsa General Neva ko igihugu cya Kongo atari itongo ry'igihugu cy'u Burundi, bityo ko ntacyo agomba kubaza igihugu cya Kongo, ko ibibazo bya Kongo bigomba gukemurwa n'abakongomani. Ngo ntabwo byumvikana ukuntu arimo kurasa muri Kongo ahagaze mu Burundi. Ngo nakomeza kuzana gasomborotso biraza gutera ibibazo bikomeye cyane, ndetse bano barwanyi nabo bashobora kurasa mu gisagara cya Bujumbura. Amwe mu magambo agize irikete arakomeye cyane. Abarwanyi ba M23 baragira bati: nimwongera kuturasaho natwe turaza kwihorera kandi turarasa Bujumbura. Kandi umenye yuko ubutaka bwa Kongo atari itongo ry'igihugu cy'u Burundi. Aya namwe mu magambo akomeye cyane abarwanyi ba General Makenga bandikiye General Evariste Ndayishimiye bamuha gasopo kandi bamubwira yuko atagomba gukomeza kurasa mu gihugu cya Kongo.
Muri rino kete ry'abarwanyi ba M23 barabwira ubutegetsi bwa Gitega ko bugomba kurekeraho ibikorwa byo gufasha FARDC indege z'igisirikare cya Kongo zigahagurukira i Bujumbura maze bakarasa ku barwanyi ba General Makenga. Ibingibi ngo nibikomeza abarwanyi ba M23 baraza kubihagarika vuba na bwangu. Muri rino kete biragaragara yuko abarwanyi ba General Makenga barakaye mu buryo bukomeye, ndetse amakuru aravuga yuko ubutegetsi bwa Gitega nabwo bwatangiye guhinda umushyitsi. Hari ubwoba bwinshi ko M23 yarasa ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, ndetse abarwanyi ba General Makenga bamaze kugera mu misozi ya Uvira, aho neza bitegeye igisagara cya Bujumbura. Abarwanyi ba General Makenga rero batanze gasopo ku gisirikare cy'u Burundi nyuma y'aho ku munsi w'ejo ibitwaro biremereye cyane by'igisirikare cy'u Burundi byarashe ku barwanyi ba M23 muri Kongo, ndetse indege za FARDC n'indege z'u Burundi zikaba zarahagurukiye ku kibuga cy'indege cya Bujumbura maze bakarasa ku barwanyi ba M23. Abasirikare b'u Burundi kandi bakomeje kwita kuri Songwe muri Kongo, aho M23 ikomeje kubafata amatekwa. Nkuko twabibabwiye mu makuru yacu yatambutse mu mujyi wa Uvira, abasirikare b'u Burundi barimo kubona yimbwa yaboneye ku mugezi. Abasirikare b'u Burundi barenga 1000 bamaze kumanika amaboko yabo bemera kwishikana muri M23. Bano basirikare barimo gusaba yuko M23 yafungura inzira zerekeza mu Burundi maze bakisubirira mu gihugu cyabo. Umujyi wa Uvira wamaze kugotwa n'abarwanyi ba General Makenga. Abarundi rero babuze ayo bacira nayo bamira kuko M23 yamaze kubagota. Ibice byose bihuza Kongo n'u Burundi birimo kugenzurwa n'abarwanyi ba General Makenga. Ngo ni ibyago bikomeye cyane rero ku butegetsi bwa Gitega, ndetse mu gihe ubutegetsi bw'u Burundi bwakomeza kurasa M23, abihweza ibya politike baravuga ko zino nyeshyamba nazo zishobora kurasa mu gisagara cya Bujumbura. Kuva intambara yatangira nibwo bwa mbere abarwanyi ba M23 bahaye gasopo ubutegetsi bw'u Burundi. Mu ikete rikomeye cyane ryashyizwe ko umukono na bwana Colonel Nanga, baratanga gasopo ku butegetsi bwa Gitega, ndetse bakavuga yuko ubu butegetsi bwa Gitega rwose butagomba kwivanga mu bibazo by'abakongomani, ndetse ko abakongomani bari ku butaka bwabo, mu gihe u Burundi rero bwaba bukomeje kubarasaho ngo biraza gufatwa nk'igikorwa cy'ubushotoranyi kandi ntago baza kubyihanganira. Amakuru arimo kutugeraho avuye mu ntwaro ya CNDD-FDD aravuga ko ubwoba ari bwose nyuma y'aho M23 itanze gasopo ku butegetsi bwa Gitega. Ubwoba ni bwose. General Nevango arimo guhinda umushyitsi, ndetse arabibona neza ko igisagara cya Bujumbura gishobora koherezwaho urufaya rw'amabombe. Mu yandi makuru akomeye cyane nkuko nabibabwiye mu mfunyapfunyo, ubutegetsi bwa Tshisekedi burimo kwikoma Joseph Kabila wigeze kurongora iki gihugu cya Kongo. Ubutegetsi bwa Tshisekedi buravuga ko Joseph Kabila arimo gukora ibishoboka byose agafasha abarwanyi ba M23. Tshisekedi aherutse kuvuga yuko Joseph Kabila ari we winyegeje inyuma y'imirwano irimo kubera mu buseruko bwa Kongo. Joseph Kabila rero nawe yavuye mu gacerere maze anebagura cyane inyifato y'abategetsi ba Kongo, avuga yuko intambara rwose idashobora gukemura ibibazo muri Kongo. Joseph Kabila yavuze ko abategetsi ba Kongo barimo gukora amakosa akomeye. Ibiganiro bya politike ngo nibyo byari bikwiye kubaho maze intambara zikarangira mu buseruko bwa Kongo. Ubutegetsi bwa Tshisekedi ariko ntago bukozwa ibyo kuganira na M23, ahubwo ubutegetsi bwa Kongo buravuga yuko Joseph Kabila ari umugambanyi, ndetse Kongo ari mu bantu bashaka gutembagaza ubutegetsi bwa Tshisekedi. Hari amakuru avuga yuko abajenerali bakomeye muri Kongo baba barimo gukorana na Joseph Kabila, ndetse ko ubutegetsi bwa Tshisekedi bushobora gutembagazwa.
Ayandi makuru kandi akemeza neza ko Tshisekedi ngo yaba rwose yaramaze gusaba ubuhungiro mu gihugu cya Angola, ndetse amakuru akavuga yuko Tshisekedi arimo gusahura umutungo wa Kongo yerekeza i Buruseli mu Bubiligi, aho afite umutungo mwinshi cyane. Amakuru akemeza ko Tshisekedi ubutegetsi bwiwe bwaba burimo kugera mu marembera, ndetse akaba arimo gusahura umutungo wa nyuma muri Kongo. Amakuru ava i Kinshasa yemeza ko Tshisekedi arimo kubibona ko intwaro yiwe igeramiwe cyane, ndetse agashinja Joseph Kabila gushaka kumutembagaza ku butegetsi. Bivugwa yuko benshi mu basirikare ba Kongo bayoboka cyane Joseph Kabila, ndetse Tshisekedi akaba afite ubwoba yuko ashobora gutembagazwa. Hari amakuru avuga yuko yagiye muri Angola maze bakamwemerera yuko bashobora kumuha ubuhungiro. Ayandi makuru akemeza yuko Tshisekedi arimo gusahura amamiliyoni menshi cyane y'amadolari y'amanyamerika ayerekeza mu Bubiligi, ahubwo bivugwa yuko ashobora gusubira kuba mu gihe yaba avuye ku butegetsi. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa muri Kongo nuko amamiliyoni menshi cyane y'amadolari y'amanyamerika yaragenewe gutegura intambara mu buseruko bwa Kongo yaburiwe irengero. Miliyoni 80 z'amadolari y'amanyamerika zaburiwe irengero. Ni amafaranga yabuze mu kwezi kwa mbere ndetse n'ukwezi kwa kabiri. Amakuru akemeza yuko abari barongoye igisirikare ndetse na minisitiri w'ingabo aribo baba barikubiye aya mamiliyoni y'amadolari y'amanyamerika. Amakuru aremeza neza ko aya mafaranga yagombaga gufasha abasirikare bari ku rugamba, yagombaga kubagurira ibipfungurwa ndetse n'ibindi bikoresho bya nkenerwa bya minsi yose ku rugamba, ariko aya mafaranga yaburiwe irengero. Miliyoni 80 z'amadolari y'amanyamerika zaburiwe irengero, ndetse bikavugwa yuko igisirikare cya Kongo na minisitiri w'ingabo aribo bayashyize mu mifuko yabo. Ibingibi rero ngo bikagaragaza yuko urugamba FARDC irimo kurwana rwose idashobora kurutsinda, mu gihe abajenerali ndetse n'abarongoye minisiteri y'ingabo barimo kunyereza amafaranga agenewe urugamba. Amakuru arimo kuvugwa cyane i Kinshasa aremeza neza ko minisitiri w'ingabo yashyizemo ukuboko kwiwe ndetse n'umugaba mukuru w'ingabo za Kongo ngo baba barafatanije mu kunyereza aya mafaranga. Abasirikare b'u Burundi bari mu mujyi wa Uvira batangiye kumanika amaboko, barimo kwishikiriza inyeshyamba za M23. Ndasubiramwo. Abasirikare b'u Burundi bari mu mujyi wa Uvira barimo guhura n'ibyago bikomeye cyane. Inyeshyamba za M23 zamaze kugota igisagara cya Uvira cyose. Abasirikare b'u Burundi barimo kumanika amaboko bakishikana mu nyeshyamba za M23. Amakuru yizewe aremeza neza ko abasirikare baba 1000 bamaze kumanika amaboko bakajya muri M23. Abarundi barimo gutakambira M23 bayisaba ko yafungura inzira zisubira mu gihugu cy'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi barimo gusaba izi nyeshyamba za General Makenga ko zafungura umuhanda uva mu mujyi wa Uvira ukanyura muri Kavimvira bagakomeza berekeza mu Gatumba mu gihugu cy'u Burundi. Uyu muhanda urimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Nta nzira nimwe abasirikare b'u Burundi basigaranye yo kuba yabavana mu mujyi wa Uvira ngo basubire mu Burundi. Inzira yonyine ni ikiyaga cya Tanganyika, kandi nta bwato bwa gisirikare bushobora kuvana abasirikare b'u Burundi muri kariya gace buri mu mujyi wa Uvira. Amakuru arimo kutugeraho aremeza ko abasirikare ba FARDC ndetse n'abazarendo bari mu mujyi wa Uvira bamaze kuvanamo akabo karenge bakirukanka bagahungira mu mujyi wa Karemi mu ntara ya Tanganyika. Amakuru aravuga ko hari n'abasirikare b'u Burundi bakurikiye FARDC ndetse n'abazarendo bagahungira mu ntara ya Tanganyika mu mujyi wa Karemi. Abasirikare barenga 10,000 bari mu mujyi wa Uvira. Abasirikare 1000 ba FARDC biravugwa yuko aribo bavuye muri uriya mujyi, ndetse bakajyana n'abazarendo barenga 3000 bari mu mujyi wa Uvira.
Amakuru kandi aravuga yuko intwaro abasirikare b'u Burundi bari bafite abazarendo bagiye bazibambura ndetse n'abasirikare ba Kongo bakazimanukana mu mujyi wa Karemi mu ntara ya Tanganyika. Abarundi bari muri Uvira baravuga yuko nta ntwaro nyinshi bafite ndetse ko badashobora guhangana n'abarwanyi ba M23, bigaragara yuko bamaze kugota uyu mujyi wa Uvira. Amakuru yamaze kumenyekana nuko bamwe mu basirikare b'u Burundi batangiye kumanika amaboko yabo rwose, bakaba barimo gutakambira M23 ngo ifungure inzira bisubirire iwabo mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru aremeza neza ko abasirikare barenga 1000 b'igisirikare cy'u Burundi bamaze kumanika amaboko ndetse bakarambika hasi intwaro zabo, bakemerera M23 ko badashobora gukomeza kurwana. Icyo barimo gusaba nuko abarwanyi ba General Makenga bafungura umuhanda wa Kavimvira werekeza mu Gatumba maze bakajabuka urubibe bagasubira mu gihugu cy'u Burundi. Muri aya makuru yacu kandi turababwira ko abarwanyi ba M23 bamaze gucakira ibindi bice bikomeye cyane muri Kivu y'Amajyepfo. Nyuma yaho abarwanyi ba M23 bafashe teritwari ya Mwenga, amakuru aravuga yuko M23 iri ku muvuduko yerekeza mu gace ka Minembwe. Amakuru aravuga yuko imirongo miremire y'abarwanyi ba M23 irimo kugaragara yerekeza mu gace ka Minembwe muri teritwari za Fizi. Amakuru aravuga ko ibitero bikomeye cyane bya FARDC n'abamayimayi bikomeje kwibasira abanyamurenge. Imihana myinshi irimo gutwikwa, inka nyinshi z'abanyamurenge zirimo gushimutwa n'abasirikare ba FARDC n'abamayimayi. Amakuru rero aremeza ko intare za Sarambwe ziri mu nzira zerekeza Iminembwe, aho zigiye gufatanya na Twirwaneho maze bagatabara abanyamurenge barimo kugirirwa nabi n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Hashize iminsi igera kuri 5 ubwicanyi bukomeye cyane burimo kwibasira abanyamurenge muri teritwari ya Fizi. Amakuru aravuga yuko imihana myinshi bayituriye, inka zirenga 3000 zarashimuswe, abigeme n'abapfasoni barakubaguwe. Ibingibi rero ni ibyaha by'intambara birimo gukorwa n'igisirikare cya FARDC, ndetse amakuru akemeza yuko Kisekedi yategetse abamayimayi na FARDC gukorera jenoside abanyamurenge. M23 nayo iravuga ko itagomba kubyihanganira, ndetse amakuru aremeza ko bageze mu ntera y'ibirometero bike cyane berekeza Iminembwe. Muri aya makuru yacu kandi turababwira ko abarwanyi ba M23 bamaze gufata imisozi yose ihanamiye igisagara cya Uvira. Ndasubiramwo, imisozi yose ikikije igisagara cya Uvira irimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Ibintu birimo gushyira mu kaga igihugu cy'u Burundi ndetse n'abasirikare b'u Burundi bari muri Uvira ndetse n'abari ku mupaka w'u Burundi na Kongo. Amakuru yizewe aremeza ko imisozi yose ihanamiye igisagara cya Uvira ubungubu irimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Kuva ku munsi w'ejo abarwanyi ba M23 bigaruriye ibice byinshi muri teritwari ya Uvira. Amakuru akemeza yuko chaîne de montagne zo muri kariya gace zose zirimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Hari ubwoba bwinshi mu gihugu cy'u Burundi ko abarwanyi ba General Makenga bashobora kurasa ikibuga cy'indege cya Bujumbura bibereye muri iriya misozi ya Uvira.